bayonga nk'umunyu uguye mu mazi abo nabo wavuze orege uwundi ariko icyo nkundira bake basi mumbwire mu gutwi nabo batinye kumubwira icyo nkundira ni benshi hariho abantu baririmba nk'inka ijwi rimwe Arvin Smith no inka ijwi rimwe kubera bacafashwa n'amawutotuna mwe kera nta autotune zari abantu bakaguruka kumbe ntibazi amasysteme ni autotune nizo zibaririmbisha gusa ni benshi bavuga ngo na Double J ngo ntazi kuririmba nawe nyangaririmba tunagishigikiye attention nivyo Double J J warimbisha na studio no bambeshwe araririmba neza kandi arazwandika ego yo hamukinjira muri studio hamukagerageza gupresenta indirimbo zawe ku radio yarahari nibwo kera ntiyari amaradio menshi niyo mpamvu byari byoroshe kujya gahiti none ntihari abapresenta ntibaronke iyo chance yo kumenyekana bo si cyane bo bisigura ko mwari bakere si benshi bisigura ko mwari bakere ahubwo tuvuge promoter tuvuge yuko ahubwo amantuzenya amaradio bacako niyo yari make n'abaririmbyi bari bake ariko ubu naho asigaye ari soko je kubwanyu mbona ko muri umuziki wa kera wari woroshe cyane gukora oya ntiwari woroshe kubera ko kera nta rezo sosiyo bakoresha ariko ubunye turazikoresha biba biboroheye uko n'abari mu mahanga bashaza baraturaba neza cyane ubu urashobora kuba uri mu Burundi ukaririmbana n'umuntu ari muri Amerika icyo kintu ni changement yabaye bakare barindaguriye amatike bakaza kwari ariko nabo abubu bavuga ko kera mwakora umuziki mutabishoboye kubera ko mwari bakenya mukamenyekana bitabagoye niyo komantere y'abaririmbi ahubwo umuziki uno munsi barawupirase haraje ubuhinga bwa none mu gukora Hello guys, mameze neza so ni Link Arlene ALU comme d'habitude Miss Force comme une semaine maso yinyana. Les amis, aujourd'hui on est content que maso yinyana. Yes. Behind the camera muri kumwe na Liam Promoter. Nagira everyday. So tubabwira ko muri ALU photography hinge kwanza nakira umutumire. Oya tubanze tubabwire kwanza ivyo bakora na wadufashe. Sibyo none? Oya tubanze kwanza kumwakira hama kadufashije ivyo dukora. Okay, reka umutumira curubanza. Mutumire dutangure kwamamaza canke dutangure guca kanoti canke dutangure kukwakira. Byose ni sawa. Dutangure kumwakira. Dutangure guca inoti canke kukwakira. Ndakwakiriye mu bwami bwa Link Arlene ALU. No kuri murakoze cyane naramukije bariko baradukurikirana ndazi ni benshi cyane turabakunda cyane. Much respect. Akazina Visual wa comme d'habitude artiste yemera rapper umuhibongozayi sinzi ko ari sinzi ko novandanya aka Mabawa aka option code aka Madrid no kubera umva abantu ntibanamenyereye uko ndima dread ndazikura ko nkazisubiza ko ariko ni aka ndagibagiye waje namuntu gusavye uryiwe WAWA uno munsi waberewe cyane by the way murakoze cyane uno munsi aruni watubora mu kiganiro hewe umunsi watubora mu kiganiro imbere yuko tuvuga ivyo onye tubanze ko duvugere ivyo dukora rero muri ALU photograph guys turafotora imanza zitandukanye turakora ama clip video imanza zose muziko zibaho tugakora ama clip video ama gospel yani zose turabikora yaba gospel hari kindi rero kiba hinge aho turi muri ALU photography aho tuza kumugwa fashion twabazaniye shop nziza cyane ndazanye shop ishobora kwambika abaririmbyi bose bo mu Burundi yo muva mukagira ishobora kubashonera mastire yose mushaka baba queen video bifuza uduhuzu dutesa turi sexy turi chic na bamwe baje muri soirée turabaha ikaze ALU byose niho muzo bisanga tukaba dusanzwe kandi dushonda dufite umutayeri abikora neza cyane ari abatayeri ni benshi si umwe si babiri ariko vraiment bagushoneye apana bya bindi ngo akosore
yo ugigwako ziryo mese nyene za mbere ya le 8 mars apana le 3 mars collection le 8 mars izemenya abagore n'abakobwa avyimuliye le 3 ibanze ngo le 3 mars vraiment ariko je nagomba sabe nyobora ikiganiro no munsi nawe nyene rakibaza byinshi byo kubabaza cyane bya kuri vora nacu nagora no musero guys ikiganiro cuno munsi ikiganiro gisanzwe nkabe mu mumenyereye ibiganiro tuza kudebata tuvuge umuziki wa kera n'ubu urabona ko wari umuririmbyi wa kera cyane ashoza zamani ashaba yari yihite kera n'imvi zirahari turaza kugerageza rero uzurasiga kanta kugira zibone no mwi myaka urabona ko uko isi ibandanye ihinduka uharagezeho tuza turagenda intuze nyangaha mu bwanwa tuza kuvuga rero ukuntu umuziki wa kera wari uri kera ukuntu mwubaka izina turashobora kuvuga ukuntu mwubaka izina kera n'ukuntu izina ryubakwa ubu niriye tandukanira ubona ubudasa ibi itandukaniro rirahari kandi rikomeye cyane nukuvuga kera twakora umuziki atara aya ma social media nimba uyu muntu ayiyicaye muhira ku gatelefone kiwe ariko arabona ibintu biriko biraca ku isi yose maybe uri mu Burundi maybe uri muri America n'ahandi hose henshi ibitwege ntibyari bihari urumva no kuvuga warakora muri indirimbo yawe igasohoka ukayishira kuri CD ukagerageza mwakoresha ama CD cyane ariko harabavuga ko muri warakoze hakira makasete yego wavuga ko umuziki wanyu wa kera n'ubu woroshe cyane kurusha mwebwe ico kintu kivuga kwiki nivyo umuziki uno munsi uroroshe kwera ntibigoye uraziliya promoter impamvu wokoroha nukubera ko kera nta rezo sosiyo bakoresha ariko ubunye turazikoresha biba biboroheye ubu bari mu mahanga bashabaza baraturaba neza cyane ubu urashobora kuba uri mu Burundi ukaririmbana n'umuntu ari muri Amerika ico kintu ni changement yabaye bakare barinda kuri amatike bakaza kwaza ariko nabo abubu bavuga ko kera mwakora umuziki mutabishoboye kubera ko mwari bakenya mukamenyekana bitabagoye niyo komantere y'abaririmbyi ahubwo umuziki uno munsi barawupirase haraje ubuhinga bwa none mu gukora haraje ubuhinga bwa none ariko mu kwandika ntibabaza umutwe nkuko twe twabikora usanga akajambo kamwe bagakuye mu ruririmbo animation to abantu bakitambira none so muziki ugezweho si muziki commercial umva nugezweho ariko ntitwovuga yuko ugezweho urutujya muziki wo kubabaza umutwe kwa kwitonda ukandika dushaka tubwire wawa kumenyekana kera kubera amajambo ya kera na y'ubunye sico kimwe ata inzira zitatu gusa zatuma kera uririmbye cumenyekana inzira zitatu wacamwo kugira ngo umenyekane uririmbye turaza gutanga n'inzira zitatu zubu bacamwo kugira bamenyekane abaririmbye iya mbere yari effort yawe kuja muri studio ugasohora indirimbo none se tuvuge ko abo batagira effort ko tubona abo vya nukuvuga ubu abo bariko bajya ibyo abakera babahekenye ariko mwe kera mwahekenya bitagoye byari bigoye ubu niho bariko baramira ibyo twumva bo kera sasa mwabigenza gute tubwira ubuhinga butatu mwakoresha nk'inzira zitatu mwacamo kugira ngo byorohe genda washaka ndashobora kuguha n'akaruro ko kuri aba batama bacu ba canje wa misi yaho tugiye kure cyane yego reka ndakwereke uri kuraza cyane example urabona bajya batama barashobora kuva ruguru nta miduga naho hari imiduga ariko ntiyari nk'ihari ubu barabariya nukuvuga kusohora w'indirimbo waza muri RTNB bakagushira hajya ukaririmba bariko recordinga nukuvuga indirimbo niko yasohoka hama harazi igihe cyacu twebwe igihe cyacu nukuvuga twebwe studio zaraza mukagenda muri studio mukaririmba ariko nyamba uvicyanga hariho abava hehe kure naho nyina ama déplacement ntiyari bworo hari abaza n'amaguru umva hari bagira iki ariko ubu ibintu biroroshe hari ushobora kuba uri mu Burundi nkuko nabivuze ukaririmbana n'uwari we wese ku isi ahuzi isi bivanye n'ubuhinga bwa none bwabaye cyane nukuvuga uno munsi barorohewe cyane ntiho bagereranya na bijya vya kera ibya kera umva twarateseka ariko wawa ntahuye neza nagwase inzira zitatu mwebwe mwakoresha kugira mumenyekane iyo nzira utayikoresheje bitakunda kumenyekana inzira ya mbere kwari kuja muri iyo studio mvuze muri generation yiwacu byari bimeze gute
uburyo uburyo umva wavuze bitatu icyambere kwari kwimvira kuja muri studio niho cangaruka ku buryo uburyo wumva udafise uburyo ntiwashobora kuja muri studio ariko bose urashobora kuja muri studio ufise uburyo bunarenze ariko ntumenyekana inzira zitatu ubwa mbere bwari uburyo erega ushobora kumva ngo Mera kera ngira uburyo bwari bugoye cyane. Ushobora kumva ngo no musarisha amamiliyoni ariko ugaca usanga ujyarishe 100,000 ya kera. Yari mafaranga meshane. Bari uburyo. No kuvuga uburyo hamukinjira muri studio hamukagerageza gupresenta indirimbo zawe ku radio yarahari. Nibwo kera ntiyari amaradio menshi niyo mpamvu byari byoroshe kujya gahiti. None ntihari abapresenta ntibaronke iyo chance yo kumenyekana. Si cyane kwe. Bo bisigura ko mwari bakere. Si benshi bisigura ko mwari bakere. Ahubwo tuvuge ya promoter. Tuvuge yuko ahubwo amanuzenya amaradio bacako. Niyo yari make. Yari make n'abaririmbyi bari bake. Ariko ubu naho asigaye ari soko. Je kubwanyu mbona ko muri umuziki wa kera wari woroshe cyane gukora. Oya ntiwari woroshe. Igituma wari woroshe n'abaririmbyi batanu. Bakibri hit batanga umuziki kera. Barahari. Kera dufate nka kera kuri ba canje wa miss canke generation dufate generation yanyu ubwo ndaza satubi nawe ndaze mu mwatanguriye rimwe barahari generation yanyu bakiri hit gwezisa batanu nukuvuga mwebwe mwaza mu muziki kera mutabishoboye generation ya kera tutabishoboye kubera ko abaririmbyi baba bari bake na promotion ari nke kandi umuziki tutari bwinjira abarundi batari bwumve umuziki cyane mu matwi yabo bigatuma tubumviriza ku nguvu niyo mpamvu hamwe n'ivyo je no kubwira yuko hariho benshi batashoboye gupasa mbwira batanu kandi bakunda umuziki barahari hariho Sadbi hariho mbebasha Kidumu ndamushikiduma arimo harimo Kidumu harimo Fariaz harimo Emerson yaragiye batanu ronka yarahari Emerson bazi baba baterigere rya nyuma abariko baradukurikirana nibaje kuri social media bagende baturabi bace bavyandika muri comment Emerson aracaterigere Tweni yararimwo kera barimo bari abantu zenya harimwo bari benshi ariko baragiye kera kibazo bari bafise ni hariho abarimwo hariho barorira bose n'abarorira abarorira la haya Simpantale reka ndagusura abaririmbyi batanu kera bakora umuziki bakavuma ariko bavumye atari uko bafise impano zikomeye kuko abavumye bafise impano zikomeye n'ubu turacabumva haro Satbi haro Fizo haro Kidumu sivyo aho turahuritse ndabitahura ariko ni benshi barahari yego ubu rero umuziki w'igituma mvuga ko ugoye gukora cyane abantu baraciye ubwenge sivyo ndabesha aru nivyo abantu twumviriza imiziki myinshi itandukanye kugira ngo umuririmbyi wubatobore abayagwanya ingwano nyinshi abayize Davido abayizera nuzenya hari anya Icon abayize abantu bose batandukanye bayize ba Bruce Melody abayize bandi nona zico no kubwira ni gayanje umuziki uno musororoshi cyane raba bitwerekerero woroshe reka nkwereka karorero ko mu baririmbyi basi bahano bariye hits without doing anything raba Oleg urumva ucyubatira kuri Oleg kwera ari warimbi vuga batanu ubu nabo umva kugira ngo tugire ekiri ndakweretse akarorero vuga batanu nabo umva ndabadondaguye ngo bantegerajya baka oya nta numwe gukorako turi muri Oleg mbe nande je ndavuga ari Oleg ni benshi baruzuye ari Oleg ntawo uraba mu bashasha nanje nzi Oleg ni benshi ari twodonagura imvura na Beturo bona Beturo era ntuze reka sumuririmba Bedro sumuririmba
uvuye muri game urya none ujya ntari muri generation zubu yarigeze agihiti none Benturo bavuga bari hiti yarariye hit Benturo muriza uja gukorana n'abasadbi hariya muri lebo none wenda kubaza mubunya wewe abakoranye muri lebo na Satbi bose barabaye hit ba Clementine Kevin tuvuga baragerageje kuba hit ni kubera hit bari hiti kubera Satbi kubera Satbi apana mu karere twarabamenye kubera Satbi ona hit yabo yabaye yakanya gato kubera bakirimwe bakiri kumwe na Satbi basi dufate gutyo ariko barariye hit kweli abo bose nadondaguye mu gihe cyanyu ba Black G bande nabantu bivumishije atari bihari mugabo urabona ko bagiye amazima yongo bayonga nk'umunyu guye mu mazi abo bunabo wavuze orege uwundi ariko icyo nkundira bake basi mumbwire mu gutwi namba batinye kumubwira icyo nkundira ni benshi hariho abantu baririmba nk'inka ijwi rimwe Arvin Smith no inka ijwi rimwe kubera bacafashwa n'amawutotuna mugabo mwe kera nta autotune zari abantu bakaguruka kumbe ntibazi amasysteme ni autotune nizo zibaririmbisha gusa ni benshi bavuga ngo na Double J ngo ntazi kuririmba nawe nyangaririmbi tunagishigikiye attention nivyo Double J Double J warimbisha na studio no bambeshwe araririmba neza kandi arazwandika ego okay wavuze baririmba nk'inka abandi bo nabanyene uri kuravuga abantu ndakunda no kubibagira barabaye baba udeni ngene bapoteye bahanera baririmbye Bawden kujya mwakuye Bentu urujya ariko babwirukanye mu muziki kujya nabo nyine baramukuye umva bajya sinobaharura ego naba artiste kubera barari amahiti dufata ariko sinobaharura mu muziki w'ubwenge no wapi bajya nibi wawa resha katuvugereye kugira ngo nk'inararibonye kugira uri murimbye ntumve kwicata nubuhe bujanje ukoresha bo icyambere ni kugerageza kumenya ibyo abantu bakeneye kuyo mwanya nimba turi ngaha mu kiganiro tumenye tuti abariko baratwumviriza barashoboye kumva bakeneye bashaka kumenya iki urumva ofet nk'ibi ntibari babizi nk'ikintu bazaniye tuko tubababwira urumva nk'ibyo nivyo bakeneye kandi ukitanga ukandika indirimbo nziza ukayikorera ahantu heza ugasohora n'amaimage meza ukanayikurikira baravuga none wewe nk'ubu ko wazimye urimo waririmbye bazimye nike kintu rugiye gukora uvuga ati jewe hari ikintu maze kwiga ndabiye kwijira social nike kintu yakwigije ikibazo kimpaye utumye ndacishura ntuje cyane jewe kwanza sinazimye abanzi abo twagendanye mu byereke gukurikirana ibikorwa byanje baranzi ko ndahari rero hariho generation zaje urona nkajya amamodoka ari muri rally umva aguca kova ni rero wakavuga ati ibintu nibiki wakavuga ati reka nkontrole imodoka yanje reka ngende ndazi iyo bari ko barajya nanje niyo ndiko ndaje ushitse imbere ugasanga ibimotere byahiye baparitse abandi ziko zirasha ukigenera mu mahoro kubera watampolije wagiye pole pole so jewe narafashe igihe kinini niyumvira kuri iyi industry mvuga nkore gute ngende gute sinobicisha amajambo bagiye kubibona kwera je narababwiye ndi kamavinga wo muri Barcelona wo muri Real Madrid ngiye kubatera igitsindo kimwe ku kigombora ni bimwe bavuga kwenera kuri rido nikiye kinone cyo wigiye kuri generation nshasha bo ikintu ngiye kuzana wize canke ikintu unegura canke wize ikintu nize nuko toujours umuziki ntibisaba kuwuheba bisaba ko kandi bisaba kugumizako ntunyoteze abafana ugumo baha kandi uko ushoboye mu buryo ushoboye ugerageza ubaha kabijya akantu keza kandi abaririmbyi ubu barabagiza ko umwe bw'abakera mutazi gukoresha imbuga
kandi ico kintu none bo bimenya gute kandi bon impamvu batari babizi kubera ko batari zihari na kera iki kintu naco biravana niga yanje gusa ico nobwira bariko abo bavuga yuko batazi kugirisha imbuga ba kera nibo basigaye babizi nabo nyene basigaye babizi angalia Satbi mu bantu ba mbere murabe Satbi barazi gukina n'urubuga Satbi ni wayigishije abaririmbyi gukoresha imbuga ahubwo Satbi ni wa muntu wa mbere hagacaza Farias no yara hagacaza Farias ahubwo abo muri batabizi baze baratwegera bazi kugira amabezi tubigisha kwandika umuziki wawa nk'intara ibonye rero mu muziki ahubwo pardon gato kubera iki abakera batagira ibintu by'amabezi abubu bagira amabezi abubu byarabacanze urumva urabona kugira umva nibazi kuririmba ofe mu majambo make ntibazi kuririmba rero baca bashaka kuvuma kwabo baguhabwe na zijya bezi bakora babeshe ngo nagiye gutora amapine ngo mfise indege mu muduga urumva kwibeshera ariko tuvuga ukuri icyo mfise ndagifise ne icyo nakoze nuko ngo barakundanye bakoreye abakecuru bagakundana n'abajene kugira bezi gusa ivyo bintu turazemeranya ko abakecuru bigiye wawa turavuze shani kwina agomba garuke mu muziki yabitangaje abahungu basigiye barongorwa sa agomba garuke mu muziki yabitangaje shani kwine wa kera ntamwe yogaruka agarutse mu muziki igeneration ya Moni ya Frey ya Bomona Ward bona bose barakuvuga kwete yavuze nti narabatijyitere ntimwayivyaza umusaruro buronda garutse ico kintu shani kwine we nk'umuririmbyi wa kera ndazi mwaragendanye mwarakoranye ibikorwa byinshi umuzi gute urabona ko ivyo yavuze azobishikako bo ico novuga kuri Queen Shani Queen nukuri numuririmbyi abizi cyane Shani Queen ndamugereranya nabajya ba demo bo muri America barimbye I'm a survivor I'm gonna make urumva baje nibo ndamugere zijya level nizo kubera akagaruka ubona abandi bakobwa yo kwica ababo attends impamvu wovuze ngo wokwica wowe umuzi kera ubwo ntiyo yarasubiye inyuma no inge gato ashobora kuba yarasubiye inyuma kubera ko yarahevye game siko tuvyemeranye tugenda kandi bukebuke Shani Queen ikintu ca mbere no muhanura sivyo mwi game aje muri game hasigaye harimo utugwi urumva none we ntadufise voilà aje rero nawe azi ko afite utugwi kandi aze yemera kandi kindi naco abantu uzenya abafise abantu bakoresha ama social media bemeranye ko bazo kwama bari ko baramuposta kuko atari karaboneka ku mbuga naho nyene ntaca azogerako natiyegereza aba promoter wawa mwekera twarabona murira ku ma studio basani mugatera blague bakavye ibintu by'ubugwi ataki ibyo bintu nivyo abaririmbyi bakera kugira muzimu ubwo sivyo byabakoze sivyo siyo mpamvu niko ndavuga nti abantu bubu bariko barapirata umuziki umva bashaka kwikiriza bugufi cyane umva bararaba yego turabona ko hariho abaririmbyi ko bari hit kwisi kubera izi systeme zo gukiza bugufi ariko bari bagira ko hagera igihe bagakwama umva hajya ahantu bageze ntibaharengane bakagumira hajya nyine kubera iki bakiza bugufi cyane ariko twebwe abaririmbyi bakera nukuvuga umuziki kugira ushobore kuririmba kwanza kugira ushobore kwemerwa muri studio ni mpaka waca ku bantu bazi umuziki koko bakavuga ati ego hariho abandi bake ntiwumve ko hariho abake mu bumenyi bw'umuziki kandi hariho abandi baca iza bugufi rero borabira karorero kuri bajya nabanyene ba Bawden tuko turavuga umva umuziki wabo ntaho wageze kubera iki bakiza bugufi umva nta kwandika umuziki nta mutwe w'umuziki yari afise kandi rero bagaca bicaganya bakaja no mu zindi nzira zibiyayo ra mutwe nibiki umva ivyo byose byarabananiza ariko twebwe nk'abantu bari biyizi bakitahura niyo mpamvu ubona nk'ubu ndabasezeranje abariko baradukurikira nibarindire je sohora indirimbo ahama bumvirize bumve itandukaniro riri hagati y'umunyamuziki yandika yitonda akandika naba bagira baririmba nk'inga baramba barira ego tugushimire baba murakoze ushimire wakubona wongeye kuduha kwita ubutumire bwacu nukuri murakoze cyane murakoze cyane gose so guys reka mutubashimire mwebwe mwese mwadukurikiranye dushimire naru ndabashimiye cyane ranje kandi ndabakunda cyane kandi musanzwe mubizi ciao ciao ALU
she the best nukuri abana n'umuqueen wa Mike ndakunda kumukurikirana cyane gose kandi tutibagiye wewe kubera kudashaka ko bakubona je nzoboneka umunsi bo batanguye kubivuga ati turagukenera mu promote Murabona commentaire ijana. Commentaire ijana zivu. Ujeko mubivuge. Commentaire ijana zinde. Commentaire ijana zireklama ko nza kuboneka. Ndosha ntangura kuboneka. So dufashanyira kugira subscribe, kugira share nyinshi n'amapartage menshi. See you.